nariko mvuga saa 3 yo muri Tanzania yari saa 3 mu birango noneho sinatu sico kimwe ni saa 4 yino yes nuko reka duce kuri transfer imwe canke zibiri muri uno mwanya dusigaranye umugwi FC Barcelona tayari barashikanye umuhungu Karim Adeyemi wa Borussia Dortmund ku miliyoni 50 bamaze kuba mushikana mugwi wa FC Barcelona iyo transfer bivuze kwiki jewe ntaco intwaye gusa ico nzi sizo muri Barcelona ikeneye zihuta ubu mufana wa Barcelona akeneye ko ngo Adeyemi yashitse bakeneye kumva mu defenseur yashitse gukomeza median defense umufana wa Barcelona akeneye kumva mu ataka ndabesha yeno akeneye kumva mu numero 9 profile mondiale akeneye kumva ngo Alvarez yashitse cyangwa undi wo kuri profile yiwe peut-être banganya kuko uyu Adeyemi nta nubwo aje ngo aje kuba titulaire aje kuba numero 2 kwande kwa hariya kwa Rafinha kwa Lamine Yamal kwa Rafinha cyo kwa Yamal Rafinha mu muharura he mwebwe Rafinha tumushira hagera kubona Gordon hari uriko ravyumva ari hariya kwa Gordon uyu ntabwo baguze umuntu uze umutitile iyo rero ntirabe inkuru nziza iki kisinzi yuko kera tugifisa akantu kubufana bwinshi none equipe yawe uguze umukinyi nk'uyu wumvisha avuga yongerekanye oya uravye kuri ico uriko uravuga kuri Barcelona twarabonye FC Barcelona idafise Rafinha ko vyaba ikibazo idafise Lamine Yamal ko vyaba ikibazo uno munsi kuri Rafinha twite ko wabarose Anthony Gordon nk'umu backup Rafinha wanashima ndanakorohereza imvugo tanga urugombo umushire no bakenye inusiza cyo kugenda muri oye mugihe batarakase birashoboka bashaka ko baronsa amahera twarabonye cyane gose Lamine Yamal atagira umusubirizi twarabonye gose ahubwo ndamubona nk'umukinya aje gusubirana uze oya aje kuba umubackup wa Lamine Yamal nije nakubwira nyene Adeyemi ashobora gukinishwa numero 10 ashobora gukinishwa numero 10 nta mwanya afise nta mwanya afise hariho Dani Olmo afise Olmo bakagira Fermin Lopez ndibaza twarabonye uyu Ronnie Bardi nese akagoshe no muri nuzi Adeyemi aje kuri n'umubackup wa Lamine Yamal aje cyane kuri absence ya Rashford ni nk'umusubirizi wa Rashford Jesse ko ndavyumva kwa Rashford bahazanye hariyo Rafinha hakabaho na Gordon bari kwije uyu n'umugoshe aje kwa Lamine Yamal kuba mu backup kuko kagaho ngo baragatanze ubyibuke kamwe Ronnie Bardi niko kahora gakina bagatanze kubera ngo kaje kurondera umwana voilà na cadre kakiye muri Paris no mu backup nukuvuga ego muriko muratravaya kuri effectif ariko igikorwa gikomeye musigaranye n'ivy'ivyo dubona mutaratunganya neza muri 11 batangura mu kibuga usibye ko ari transfer ya mbere wanje gukora hakavugwa ziriya miliyoni 10 agomba batangiye kuri Joe Cancelo Gordon niyo ya mbere barayiheje vuziriya ya Joe Cancelo kuko Barca mu bibazo bafise icambere cyo ni defense yagumye yidogegwa cyane no myaka ibiri heze hakavugwa cyane iri secteur offensif yabo gusubiriza Robert Lewandowski arabavuga Ferran Torres umukinya atsinda ibitsinda 14 muri mu nkino 12 mugabo ntiyo tunga Barca ni wa mukinya gutsindira ibitsinda muga ivyo yahushije bisumba ivyo yatsinda ntiyo yitunga no kuvuga si profile ajanye n'imigambi Barcelona ibigomba gushikako ntabwo Barca yatwara Champions League ameze nka Nicolas Jackson nta nubwo yigeze itungwa n'abataka bo ku rwego kwa Ferran Torres Barcelona ku bw'amakuru akoravugwa kuri FC Barcelona uko bivuga ngo Atletico Madrid ngo yugura imiryango ko bashaka kuvugana kuri Alvarez ama Barca aramakuru asohotse mu mwanya avuga ngo Barca yoba yaronse novuga yuko sindabwita ubufasha yaronse ingurane yasabye miliyoni zigera ku majana 10 Sibura yuko ngaho isubiye kujideni isubiye mwideni cyangwa batagenda rideni ese monango zino season yo 210 million byumvikana aravuye urishura ideni no kuboko kuko bavuga cyo sabisha kujyo aravuyemo 50 sinzi ariko ayo gusora kugura iyo Alvarez birumvikana ko ashobora kuboneka umwe yamaze kuvuga ati nta kibazo ni muze tuganire twaba twari 150 million
oya Julian Alvarez Barca bagomba kumugura Azoza kuko mu mu bibazo ino equipe ishobora kuzohura navyo no gutangura saison mu mwaka uza badafise umukinnyi asubirira Lewandowski komwe atanga 70% y'ivyo Lewandowski yatanga kubera hari amakuru yabari karavugwa ukumva abakinyi amatitre bariko bariyumvira abasatirizi baza Girona vyankiye na hariya ukumva Veda muri kini vyaratsinda mugabo akorokanye na Mallorca ukumva abandi ngo ba Mikel Oyarzabal na Oyarzabal je Barca no mbona yihenze bamuta Barca yani ari Barca ya Patrick Kluivert inyuma ya Patrick Kluivert ni Barca ya Eto'o ni Barca ya David Villa ni Barca ya Suarez ni Barca ya Lewandowski ntabwo utunga Ferran Torres gura kariya gahunga yiniye kaze kabigerageze ngaho Barca kubaho kwayo mu maforce ya Barcelona bamye bagendera ku mwataka komeye do classe mondiale rero niyo mpamvu navuga ati no munsi aho bigeze Barca bategura gukora uko bashoboye kose kugira ngo uriya musore yinjire Julian Alvarez ambavu yuko wenyene yamaze kwerekana ko yifuza kuja muri uriya mugwi ukabona ingovu ari karakora ari navyo biri ku Toma Atletico Madrid bumva ko bategerezwa kuraba uburyo bamusora kuko Atletico no musaho bigeze bavuga ati gutuma no musora atifuza equipe yacu ni hahandi dushaka kuzomugumana tugasanga nta n'ikintu na kimwe adufasha twase gutura ari amafaranga Barca bari gutanga n'ahandi sino Atletico bari bafashe decisive ivuga ngo turamurekura n'ivyo ko yifuza gusoka mugabo ataje hariya kwa Barca rero novuga ngo no munsi kuvuga ngo barugururira Barca n'ikintu ciza bakoze kuko bo nyene bari kuba pressure no kumva ngo kugumana umukinya tifuza kuguma muri equipe yacu turashaka kuzokwisanga ari twe turi kwishira muri risk mu gihe Barcelona nabo mu buryo bugaragara equipe yabo nta cizere itanga burya nubwo winjije Anthony Gordon uramuguze officer Lamine Yamal ku ruhande mugabo ugiye kuri bose nabakinyi babakeneye umuntu abafasha muri conclusion y'ivyo bubatse meme ni Rafinha wari ufise yagerageza kuzuza ivyo Lamine Yamal yubatse Rafinha kaza kariponda preza agatsinda muri iriya myaka ariko iraba myinshi ya Lewandowski ari karakura uno munsi no Lewandowski arakuza ararenganya kuko muri buka kuri Lewandowski avara ne pass yatsinze ibitsindo birenga 20 aza mu bakinyi babiri bambere batsinze ibitsindo vyinshi meme no mwaka wedusivye ko sezitaje ko imworohera abagabo umwanya na Ferran Torres numukinyi wabona ko umwanya mukashi ahabwa hambabwi iyo myaka myinshi afise arafasha muri contribution dobi ya equipe ya Barca uwo mukinyi niwe Barca ikeneye sino Juno musuvuze Julian Alvarez mbona Barca je ku murindi wo kuba ari equipe iri capable yo guhangarira Real Madrid tunze Kylian Mbappe peut-être na Oliza ashobora kwinjira umwanya n'umwanya ari Madrid umukonkira ufise akaba ari kwiyumvira kwijiza umukinyi mu galactique nka Olize wewe uri Barca ukiri mu vyumviro vyo kugumana ngo Gordon ngo aje kumekera equipe ngo nzo afise Daniel Romo Ferran Torres sinibaza ko ari philosophy nziza buri muri equipe nka Barca nibaza ko nico gihe ciza Barca cyo kumva yuko bategerezwa kuzana Julian Alvarez yes nuko no mukinyi rero Karim Adeyemi kuva muri Borussia Dortmund akaba yamaze kwerekeza mu mugwi wa FC Barcelona kuri noti igera ku miliyoni 50 akaba yemerewe kuba azohembwa imiliyoni zigera kuri 10 hazogenda ko izindi mu gihe yo kwigenza neza agakina neza ni mu mugwi wa FC Barcelona rero biteze no kuzana umukinyi Julian Alvarez umwanya bishobora kuba bishika mu tundi tuntu duto nye umuntu yogenda avuze nuko Arbeloa yasavye Fulham kubo mugurira umusore yitwa Gonzalo Garcia ati ndamukeneye cyane mu Bwongereza rero gukura umuntu nkariya yasabwe no mumenyereza bagiharaye n'ikintu gisanzwe cyane witwa Marcus Rashford nawe ngo asha sezo ava muri mondial ashikira muri Manchester United nta bundi buhinga nyene Manchester nawe yikomeje kuzana Andre Santos na Ederson wa Chelsea na Ederson muri Atalanta hariya wewe baramushikanye uri Andre Santos yamaze gushika Vozinha hari amakuru atangwa na Marca avuga yuko ashobora kuba agomba kujya kwa Inter ngikamwegera cyane bose muganiriza ubwo rero n'amakuru yihuta umuntu abafise muri uno mwanya amakuru ashushe gose urazi yuko umugwi wa Tottenham wahumaganye kuba transfer tayari bamaze kuba ku miliyoni 60 bashikana umukinyi Rafael yawo bande Tottenham yahumaganye ariko je transfer yari ntoba contre ntoba siri nayo
kwa Tottenham Hotspur burya Tottenham Hotspur ufise place yaciyemo Minson gushika kano kanya tutabwo twigere tubona absence umusubirizi wiwe ukacuza na Rafael yawo nivyo n'umukinyi mwiza nyaruka mugari ya office ikibazo kimwe ari naco catumye Barca bamwana ya office ikibazo cyo stability mu vyakini arashobora kugutira match nziza no munsi ugatangura kumwita kuri titre ya zimwe za Mbappe sinzi ko abantu baraba match za Rashford burya Rashford yo yaje ari mwiza ushobora no kumwitiranya na Mbappe umukinyi nyaruka w'umudribbler ateye ubwo mugabo reka tuzoe nabisesangura ano mbambona ama update nyene umuntu yogenda asomye yihuta muri nyuburiya rero ngo yinginze Chouameni cyane ko atohava kongeza amasezerano ati ugerageze ndakubona mu bakinyi muri 2031 ndetse no muri amadeko ravuga yuko urazi ko yavuze ati ngo niyaza hari ibintu azohindura ariko bamwegereye mu nyana ati turakwinginze igitambara gifise Valverde ntugikora oya nawe yarabivuze yarabivuze ico coco nta debakiri oya na muri nyugiye kora ivyo shaka ukina birasa nibi by'abafaransa byo gukinisha abakinyi bo komande baduga cyane ndafise umukasere nka Chouameni hari gihe bica bigora abongereza abarbitre babongereza rero mugiye nka Argentine ngo yobashitse muri demi final cyangwa final ntanumwe azovuza ntibemerera FIFA ngo yarafashe iyo ngingo biva ku mpamvu za guerre de Malouine iki kintu Malouine gisiguri ni ngwana yo barabaye peut-être ndakizi no mu ndirimbo za Argentine ya ndirimbo yanuzi amucaca les enfants de Malouine ni kintu gikomeye ahubwo nibagiye nari napanze kuza kukigugolinga intambara reza abaye mu 1980 umunani na kabiri rero FIFA ngo mukwevita yuko ivyo bintu biza bivyura ako kahise mu gihe Argentine izoba yateye imbere nko muri finale yo bazokwirinda bakoresha uwundi mu arbitre wo kuri kote y'Ubwongereza nayo namwe mu yaba yihuta umuntu yogenda avuze usivye ko umuntu atoreka kubwira abantu yuko Franny Garcia yamaze kwinjira muri equipe ya Real Betis karaba Fenerbahce yo yakomeje cyane yatanze $50 kwa Mason Greenwood avumwe Marseille gushikayo nawe burya Luka Modric we yamaze gusinya umwaka wundi muri equipe ya AC Milan agiye yamusavye uyu Ruben Amorim ati uyu Benarabio bogumaho ndacabakeneye Hojland ashobora kuja muri Atletico Madrid kuri $45 avuye kwa Sporting ni mu gihe Arsenal ngo bongeye gutanga ubusabe bushasha kwa Bruno Guimaraes nkuko ari Teta James 60 barazanse na 63 bongeye kandi bavuze bati entre 60 na 90 millions ariko bana ni ibintu ubona yuko nyuma yo kubavuga ko batakaza Sandro Tonali ngo ntibifuza gutakaza na Guimaraes bavuga bati arabavuga ngo hagati ya 75 millions na 105 millions abantu kozumva makuru araje ngo Newcastle yavuze ati ntidushobora kumutanga nitwotakaza Tonali na Guimaraes bose miriye igende rero urumva ariko Guimaraes yabwiye abaje biwiwe aravuga ati genda muganire ariko jewe sinzofata ingingo ariko nzokwemera ivyo imigwi yiganiriye Newcastle kavyemera ko muganira sawa abakenye baciye ubwengere ubu bavuga uko banka kuja mu ntamba witwa kugarariza ama club yabo kandi yarabatunze bayakesha byinshi witwa Oscar Mingweza agiye kuja kwa Crystal Palace avuye kwa Celta Vigo ni mugihe kandi Jacob Kamunski umunya ariya kwa Polonye kwa Lewandowski yamaze kuba yinjira n'umugwi wa Benfica kuri $14 Andres Santos uburyo agomba ave kwa Chelsea rekeza kwa United Manchester yamaze visit gushika medical contrat y'imyaka 5 namusi ni contrat y'imyaka 5 bagiye kumuha ayo namwe mu bari karavuga mu itangazamakuru igihe cy'isaha 4 rero zijoro ni hariya kuri Bar Eden ya kabiri niyo hantu dushobora guhurira abari mu mirango Kamenge Gasenyi no hepfo tukarabira hamwe urukino rero hagati ya France na Maroc mbone yo kuramutsa ba Shadrack ba Gasongo bitwa ba Jaja ba Josette ndetse na ba Haisa baba bari hariya kiki ntaco ntumye kwa muzee utiyambu cyane gose ndibaza mwebwe murakubitira mwebwe ni hariya kuri Carnivore nkuko bisanzwe
ngire ko ndagushima cyane gose ivi kuri mwana twabaye nije ndagushimiye kiki nije ndagushimiye pe twari tuganiriye neza cyane gose kandi waruberewe mu mutwe wanansa maji ni myanga tugane aka kantu nanje nibo kangirira ko mbona gakata neza